Abarundi bari bakwiye guhurumbira ivyabo kuruta ibiva hanze. Uyo ni Bimenyimana Claude Batazira Jackson, umunyabuhinga yatanguje uruganda ruhingura amamashine atandukanye ruri ku mutumba Songa, komine n'intara ya Gitega. Aha aradondagura zimwe mu mamashine ahingura. Bwa mbere turahingura amamashine asi ibigori n'ibidudu n'ubumera, izisya ibiyoba, turakora imashine zikanya amamesa, turakora izikora amasabuni, ziriya zisya imise, turakora izigira imikate, turagira izibaza nkuko mubibona, turakora izigira amaji, tukakora izikanya imisigati, izikanya ubuki, dukora imashini z'ubwoko bwinshi, turakora izikora amatafari, turakora izigira amatafari ajya y'intoboro. Jewe mu ncamake imashini yose uje usigura uyikeneye ngaho urayironka. Jewe nzi gukora ubwoko 30 bw'amamashini, sigura imashini yose wowe ukeneye uje ngaho urayironka. Muri urwo ruganda Bimenyimana akaba afise urwaruka asanzwe afasha, haba ukubigisha imyuga itandukanye harimwo uguhingura ivyo vyuma ndetse no kubaza, nk'uko abandanya abitwiganira. Dufise abana bashika nka 10 nigishije gukora ibi bintu nibo dukorana. Babayeho kubera jewe uko nyene agwaye ndamuvuza, urumva ndamufungurira, kubaka abi wanje nyene. Mfate bajya abana bahevye amashuri byabananiye ko biga, aca ndabatora, aca ndabigisha uyu mwuga. Ubu ikigeretse ko nkizo duhejeje gucura, abana bimwe yuko nk'aya mamashini abaza turacura, aca ngira ko ndabigisha n'ibintu byo kubaza byose, bakamenya gucura ibyuma ibi mashini, bakamenya no kubaza ibintu by'amasheze, amameza, ibitanda n'ububati. Urumva nk'icyo n'ikiyongeye ko cyo kubaza, kubera aho nigisha ibyo gucura ibyuma gusa, ariko bariga n'ibintu byo kubaza. Cyo notera akamo ugwaruka yuko goza kwiga imyuga ngaho, kuko urumva nta mahera dusaba, turacigisha ku buntu. Ukuntu uwo wigishije byitwa ko ariha atanguye kumenya gukora, akoze ikintu yamaze kumenya gukora, akoze akantu biraza biririha bukebuke. Numva yuko boza bakiga umwuga kubera atamahera bisaba, bakiga ibyo kubaza, bakiga ibyo gusudira, bakiga ibyo gufabrika, n'amamashini basudirisha tuyakorera aha, si ibintu bizobagora cyane, barova ngaho ibikoresho babifise. Ku bijanye n'amasoko y'ivyo ahingura, Bimenyimana Claude avuga ko ibiciro vy'amamashine biciriritse, agahamagarira abarundi guhurumbira ivy'urwo ruganda ruhingura. Ngaho ibiciro biri hasi cyane, kandi dukora n'ibintu bikomeye kubera umukiriya ashaka kuvuga ati nkorera mu itore ryiza, igakunda kubera abagize komande. Ibiciro ntibiri hejuru na gato, ahubwo biri hasi bivanye ariko nico cyuma akeneye ko umukorera. Ahubwo jewe nohanura abarundi bene bacu ko batorera kuma biruka mu Bushinwa, boza batumbera ngo bagateza imbere umuntu w'iwabo, kuko umuntu iyo yakiza kijije abiwabo ntabura umunsi nawe muri famiye yawe bashikirwa. Jewe no batira akamo ko boza baraza ngaho tugatezanya imbere, tugafashanya kurera nabo bana bo mwibaraba, tukaraba ko bopfamo ikintu nabo abo baba bagananiwe n'amashuri. Ikintu notera akamo n'abantu bejeje ibigori ahubwo bonyaruka gutora zirya mashine zihungura ibigori, zaba iz'amaboko, zaba iz'umuyaga nkuba, zaba za esase, zose zirahari. Ntibasubire kugira ibigori baruha mu ntoki, ntibaze batora amamashini ahungura ibigori. Arifuza kandi ko abajejwe intwaro bogendera urwo ruganda, bishobotse bakamuronsa aho akorera hagutse ashobora kwakiriramwo urwaruka rwinshi, agasaba na leta kumushigikira muri ivyo bikorwa.